nubwo maze kubikora kenshi reka nsubiremwo kubigisha ukuntu umuntu atabariza umuntu wiwe ari muri Arabia Saudite. Ushobora kwitabariza canke ugatabariza umuntu wawe, mugabo abantu baraza gutabariza ababo hanyuma ugasanga umuntu ariko arakubwira ingorane z'umuntu wiwe gusa kubera ko atazi inzira tubikoramwo ugasanga biramugora. Iyo ndabahaye message yanditse ndende ifise umutwe uvuga ngo gutabariza Burundi Saudia gutabaza, hari abantu batayisoma, muza muyisoma. Hepfo hariko link, utuntu dutukura dusa n'icyatsi dusa n'ubururu tubiri. Link ya mbere niyo ivuga niyo je harimo video yanje nakoze mvuga ati mbwira abantu ukuntu batabaza, iri kuri YouTube Daniel Mugisha. Iyo hepfo ni ntahe y'umuntu yari atahanywe ku nguvu nawe ageze ku kibuga c'indege aravyanka nkuko nari nabimwigishije nawe bimufasha kudataha. Uyu munsi ngomba ngenda bigishe ukuntu batabaza kuko namaze kubona yuko nibwo ndabivuga kenshi muriko murabikurikiza. Ubwa mbere hari ibintu vy'ingenzi dukeneye, mbanza ndabwira impamvu dutabaza, impamvu ngenda basaba bino bintu ni kubera yuko hano urubuga rwa YouTube Daniel Mugisha cane cane kuri Facebook Daniel Mugisha, ama agence yose arungika abantu muri Arabia Saudite arankurikira. Hari ibintu bama bitwaza kuri mwebwe muba mwatabaje ngo ntimwatabaje mu ma agence yabarungitse. Niyo mpamvu iyo mubimpaye mubwirizwa kumpana n'ifoto canke logo y'ikigo carungitse umuntu muri Arabia Saudite. Ca mfata ifoto y'uwo muntu atabarizwa na kirya kintu bita logo canke ifoto canke ikirango cya rirya shirahamwe nkabifatanya kugira ngo nyene rirya shirahamwe uwo muntu aca mumenya canke ntazavuge ngo ntiyabibonye. Kongerako ko ndabimuha inbox ku nimero muba mwampaye canke muza kumpa kugira ngira ndababwire ukuntu batabaza. Ubwa mbere rero uratangira ukavuga amazina yawe. Message ndabaha reka ndayivuga ukuntu imeze. Ndayisoma. Burundi Saudia gutabaza. Iyo umurundi kazi canke umurundi, ivyo umurundi kazi canke umurundi asabwa mu gutabaza canke mu gutabariza uwiwe, ushobora gutanga ubutumwa bwawe mu kwandika message ndende imwe isobanura vyose canke ugakoresha audio ijwi. Niyo mpamvu rero nje ngaha kugira ngo ndabibasobanurire. Uravuga amazina yawe yose, umwirondoro wawe, hanyuma n'ingorane ufise. Ivyo ni ibintu bitatu. Gerageza witonze, uvuge witonze vyumvikane neza, kuko hari abantu bavuga bihuta bakavuga amazina bihuta canke ibindi bintu bihuta ugasanga kuko je atavyo nzi ivyo bintu ubimpaye sindabimenye. Tanga izina ry'ikigo canke agence yakurungitse, utange n'amafoto logo y'icyo kigo canke zirya foto. Hari ifoto z'impuzu wagiye wambaye canke umuntu utabariza yagiye yambaye, hakaba n'ifoto y'ikigo logo, bijya birango vyanditse nkajya hanze ry'amajambo yanditseho bitandukanye na ziriya mpuzu wambaye. Hagiye usanga impuzu wambaye umupira uri kw'izina ry'iyushikira, mugabo uri mu Burundi hoho ikigo kikaba gitandukanye n'ibiri ku mpuzu. Ndamaze kubibona. Niyo mpamvu shaka ifoto zibiri, iyiwawe canke y'umuntu utabariza n'iya kirya kigo. Utabimpaye nk'uko birangora gutabariza umuntu kubera impamvu nasobanuye. Za muragerageza
ngo bifotore mukihari canke nimba ugomba utabariza umuntu ugenda ugifotore. Niyo woca hajya kwibarabara ugahagarara ukagifotora ugaca wibandaniriza sawa. Niyo wokwinjira indani ukagifotora ugaca ukinyohereza navyo ni sawa. Ico ni ikindi mubwirizwa kwitwararika. Dutabariza abantu bari muri Saudiya, Oman, Iraq, Kuwait, Qatar n'ibindi bihugu byo muri bihugu by'Abarabu, muri Aziya ibihugu bitandukanye, za Dubai hose turabatabariza, Jordan turabatabariza. Hariho aho mvuze ko mbure bataratangira kugira ibibazo nko muri Jordan ntibaratangira kugira ibibazo ariko barajayo, ariko mugabo nabo tuzobatabariza nibahora n'ivyago kuko umwarabu n'umwe. Muri iyi message ibi bifasha gutahura neza muri iyi message ivyo bifasha kumenya ikigo cabigizemwo uruhara kugira ngo ugereyo. Sobanura neza ikibazo uvise neza ukivuge udomyeko. Nimba ari bishoboka banza uvugane n'ikigo cakurungitse. Kumwe nabivuga ibigo vyinshi bica bivuga ngo twebwe uwo muntu ntiyadutabaje, nta audio yaduhaye, ntiyatwandikiye. Impamvu mvuga bino bintu rero, iyo wewe wavuganye n'icyo kigo kikakwigarama ngo ntiyaturondeye, icyo wowe uca ukora uca umpereza icyemezo ko mwavuganye, ama apere, ama audio wabandikiye canke ufata screenshot. Ntibitwaza ngo ntimwavuganye kandi mwaravuganye. Muzoze murabikora gutyo, ivyo biradufasha. Ndasubiyemo, umuntu azoza gutabaza no kuri atazanye ifoto yiwe n'ifoto y'ikigo, vraiment uwo muntu bizoba bitugora. Hariho utayifise tukumva ni urgence, nta kibazo turabikora, mugabo ni vyiza ko muza mubizanye nimba bishoboka, sauf nyine ari emergency, ya emergency imwe idasanzwe. Hari n'igihe mba ndiko ndaraba message ngeze kuri wewe nkabona ntibirimo, nkaca mbona mukurikirana birimo nca ku wundi, kuko umwanya wo kwandikira umuntu uvyumva yuko kwandika message yonyene nandika ati zana ibi n'ibi je birangora, kuko mariko nandika nakira message zigiko zingana, abatelefona iki ni vyinshi gose ku buryo nca ngerageza guha agaciro abatunganije ivyo bintu. Nawe rero gerageza ube mwabo bantu, nivyo bidufasha. Mumbabarire iyi video maze kwikora kenshi ndabigisha, mugabo uyu munsi ndiko ndabisubiramo kandi n'umundi nzobisubiramwo gushika mu vyumve. Wewe rero uriko uratabariza umuntu, hari ibintu nkunda kubaza abantu batabaza. Wowe uje gutabariza umuntu ukavuga ngo afise ingorane nizi ukagereza kuzivuga, ariko mu vy'uko uravuga ukavuga ko hari ibintu yakubwiye we nyene yakwibwiriye. Arafise telefone. Ikintu nkunda niko ujya muntu wenyene, nubwo wowe uje kumutabariza arose telefone umwanya umwe canke imyanya ibiri, audio yo kurungikira ni iyi yo gutabaza, agatangira nyene yivugira ngo ndabaramukije, nitwa akivuga, ndi muri Saudiya, nasafirishijwe n'ikigo citwa uku, nasafiriye igihe iki, mfise ingorane zimeze uku, agaca zivugira, akayizivuga. Nariko ndababwira ukuntu batabaza, ati nitwa naka, nasafijwe n'ikigo iki, mvuka mu ntara, ikomine n'umusozi, akavuga n'abavyeyi biwe, wa mwirondoro ukwiye, nasafiriye igihe iki, nsafirishwa n'ikigo iki, mfise ingorane zimeze uku. Ivyo akabivuga muri audio imwe yonyene gusa ndende yitonze, iminota 3, 2, 5 birakwiye. Sinkeneye ko banza kuvuga vyose, hari usanga ufite umwanya mutoya. Narashitseyo baranyima indya, hanyuma ngiye gukoropa bakansubizamwo twa tuntu twose. Ubuzima ubayeho nk'umwaka canke amezi canke ukwezi wanashaka, ivyo bintu ushobora kubimbwira jewe vyose ngo
nshobore kubikurikirana. Oyaye we vuga bikeya vy'ingenzi kugira ngo arivyo dukorerako. Nuko iyo audio rero yizanane n'ivyo bindi nagutumye, nawe uca uvuga ivy'iwawe vyo mwaganiriye umwanya munini, kuko hari igihe nca ndaguhamagara tukagira ikiganiro, vyagenze gute, ukambarira bimeze uku. Ibi rero nivyo bica bituma jewe ntabariza umuntu neza mu gukontakita ca kigo camurungika. Hariho ibigusanga narakontakise bikanyigira ko bihambaye, ivyo sindabikontakita kuko ntacyo mba nkibarondera ko baranyiyamye. Hariho ubundi buhinga ncishamwo ntavugira ngaha mu gutabariza umuntu. Mu nimero ntanga muri izi ziri kwiyi message hariko nimero zo mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, zo muri ambassade y'Uburundi muri Arabia Saudite n'izi wanje. Vyumvikana ko ngerageza kubarungika hose, ahubwo nzobashirako nimero zo muri Orabe. Bijya runanirwa ruraba amashirahamwe arungika rutwara andi mashirahamwe arungika abantu muri Arabia Saudite, nzozibashirirako. Ibi rero mubikoze gutya birafasha yuko umuntu dutabariza ubutumwa bwiwe bugenda neza. Reka munkundire twihute kandi. Iyo tugirana ikiganiro jewe ngira record ndagufata amajwi kugira ngo ibi ntahe canke témoignage y'ukuri, kuko umuntu wese aza kutabaza ngaha ngerageza gukoresha ukuri, singomba kutubesha. Wase ko mfata ikiganiro hari igihe nca ndabireka kubera singomba gutangaza ikinyoma. Hari umuntu yambwiye ngo wankiki, naramwishuye ati ikintu nanka ca mbere n'ikinyoma. Ngomba kubabwira ukuri nkavuga ukuri. Mu gutabariza umuntu singomba gushiramo amarangamutima ngo mbeshe, singomba gushiramo politike, singomba gushiramo ikintu na kimwe. Ni gutabariza umuntu ndavyishimiye kandi mbona ko ari ikintu cyiza ndiko ndakora. Rero hari igihe nshizemo politike no ndavyishe, canke nshizemo amarangamutima no ndavyishe. Tugomba gukoresha ukuri. Inyuma y'ibi vyose aho ndabitanga mu gutabariza baransaba passport photocopy. Muzoze muramfasha abayifise, sininde kuyibasaba photocopy ya passport muyimpane n'ibindi bintu mwumva. Iyi video ngomba ndayishire kwizi zindi kugira ngo muzoze muragerageza gukurikira ivyo ndababwira mu gutabaza. Bizodufasha twese kugira ngo umuntu tumutabarize. Mu vyo nkora hariho gutanga ibintu kubatabara, hakaba no kuvugana na inauja canke se uja w'uyu muntu. Nivyo mperako. Iyo uyu muntu vyanse ubu narahinduye systeme, ca mfata nimero ziwe nkazihereza abafanzi banje ati uyu muntu mumuvubera amapere message mumubuza amahoro, kuko bano bantu kenshi bahohotera umuntu babona ko adafise abiwabo. Wewe kuva agerayo nta n'umuntu aramutelefona, baramwimye telefone aratekereza, aremera, ariyakira. Ucabona ko atabi wabo afise, mu gihe bo bazi yuko batomara umunsi umwe batavuganye nabi wabo. Ucabona ko atabi wabo afise. Rero muzoze muragerageza abantu munkurikira, ndabahaye nimero uwo muntu mumuvubire amapere, mwandike mu Kirundi, Icongereza, Ikilatini, Icarabu, Igishinwa, avuga ati none abantu bari hehe. Urumva mugerageze uburyo bwishi uyu Mwarabu atubwenge. Mwamubona ko bica bikemuka, muzoze murabinkorera. Jewe ndazi ko gutanga nimero z'umuntu si vyiza, umwana ashaka bino bintu bishaka kungira ko n'ingaruka. Mugose ndabikora je ngomba kugira umuntu nabi, ndabikora kugira ngo turengere umushiki wacu ari muri Arabia Saudite. Nubwo bitemewe n'amategeko gutanga nimero z'umuntu, je ndazitanga kugira ngo tumurengere kuko byamubitiza abantu. Rero umunsi ndabizize navyo muzamenye ko Daniel azize vya bintu byo kuzarabufasha. Mu kurangiza reka nshimire abakunzi banje mwese n'abantu badufasha mu kuduha amatike y'indege canke gutabara uri mu ngorane, namwe turabashimiye. Sinokwibagira kubabwira kuri iyi video yuko hariho igikorwa nama nkora, kubera ko mugenda Saudiya, mukagenda Oman, Kuwait, Dubai n'ahandi hose, Qatar, za Iraq,
ntazi iyo mwaciye, bamwe ndababaza nimero z'ikigo cy'abarungitse bikabagora, nkababaza nimero z'umuntu yabarungitse ugasanga ntibazifise. Niyo mpamvu jewe nirondereye abantu bashobora gukora neza bamwe bamwe. Hari ikigo n'amarabereka kibajana muri Saudiya, n'ibindi zobibereka bizoba vyemeye ko biza biduha nimero dushobora gutabariza akababo canke tubatabaje bakavyumva. Hariho ikindi kigo kibajana kibafasha kuja Dubai, kuronka amaviza ya Dubai, agence iri ngaha muri ville yitwa Angel Flyaway Travel. Mugabo iyi agence ntijana abantu muri Saudiya, ibafasha kubaronderera akazi muri Dubai canke kubaha amatike y'indege azimbutse baja Dubai. Aha rero iyi Angel Flyaway Travel ishobora kugufasha, kandi iyo ugiyeyo usigara, murabizi abamaze kugendayo ni benshi, bari mu kiganza cyanje. Nta ngorane wigera ugira, kuko ikibazo cawe ndagikemura ku telefone. Nukuri ingorane ugize, usibye ko atari ingorane ugira kuko uriya boss uriko tuba tuvugana, ndamutelefona directement. Ugize ingorane uvuga ati sinahembwe, ari byo nshoboye ndabikora, ibi n'ibi nkabikora. Hari n'amabambwira ngo mpindurira akazi bivanye n'ikintu runaka nkabijamo. Hariho uturingi tw'utugorane mudahura natwo iyo uwaciye ahantu nakweretse. Rero ntubugiye mu ijuru naho ushobora guhura n'ingorane, mugabo murumva ko ntibingana nuko uba wagiyeyo waciye ahantu ntazi, ntibingana na gatoya. Jewe abo bantu ndafise uburyo nshobora kubashikira vyoroshe kandi nanje biranyorohera. Nuko reka nce ndabashimira abakunzi banje mwese munkurikira ku rubuga. Muraze nitwa Daniel Mugisha. Waba ukurikiye video kuri YouTube, Facebook, X canke Instagram canke TikTok, ahantu hose ukurikiye iyi video, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, hose no kuri ugerageze usangiza abandi kugira ngo bamenye ukuntu abantu batabaza. Murambabarira nimba ari byo nibagiye mvuga byinshi, mugabo ikintu kirakomeye. Mu kurangiza, uburyo bwoshe gutabaza, ivyo wavuze muri audio ushaka wonanyandikira message ndende nziza imwe nabivuze, reka nsubiremwo. Ibintu by'ingenzi nkenera basi mu guheza mu vyumve neza. Ibintu by'ingenzi nkenera mu gutabaza ni ubuhamya bwa nyene gutabarizwa, nimba ari ahantu ashobora kuronka telefone canke ashobora guha audio canke imwe canke zibiri, iba intahe y'ukuntu amerewe, umwirondoro n'ingorane afise, we tukaganira mu nyuma. Ushobora kwandika message rero iruhande y'ibi bintu bimpaye, uranandika message ati ndabaramukije, nitwa naka, ashaka gutabariza umuntu witwa naka, mu nyandiko yasafiriye igihe iki n'ikigo iki, afise ingorane zimeze uku, intara avukamwo, komine, abavyeyi, byose afise ingorane zimeze uko, ukazivuga. Nimba udashobora gufata umwanya wo kwandika message, hari abandika bacagagura ugasanga yanditse utujambo dutatu, ugaca umpereza jewe Daniel ngo ari je ndavyandika. Je niko ndakira isi yose, kandi murabizi aka nakazi nihaye, mugabo se akazi vuga ngo ni office ngo mpembwa ntonda mu nkahembwa. Namwe nyorohereza, nimba ariko ndafasha umuntu, nawe ufata umwanya wandikire message y'umuntu wawe. Ibaze ko munanirwa no kwandika message y'umuntu wawe uriko atabariza, mugabo kampa uduce cyo bavuga ngo yandike wewe. Ariko murumva ukuntu abantu mugorana koko. Nuko nari byo niyeme ni murimo ni mwitumo n'umuhamagara, handi ho nanje novuga ati none wewe urinzi nanirwa no kwandika message y'uwawe, ikintu cyo yandika nande ngisha ndabireka. Mugabo siko bimeze, twe turabikora kubera ni igikorwa cy'ubutabazi. Message, audio, amafoto y'ubutabarizwa n'ifoto z'ikigo canke kiya kintu bita logo, ikirango kiranga ryashira hamwe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Cyari mwabikora muzamutabarije wanyu neza.